Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 18 umurongo wa 15 gushika ku 17 haravuga ngo mugenzi wawe niyakugirira nabi ugende umuhishuke mwiherereye, niyakumvira uzoba wigaruriye mugenzi wawe, ariko natakumvira ujana umwe canke babiri kugira ngo ijambo ryose rize riringanizwe bivuye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu. Natabumvira ubwira ishengero, niyanka kumvira ishengero naryo kuri wewe azoba nk'umunyamahanga n'umutoza kori. Nsangirira ijambo rivuga ngo guharira abatugiriye nabi. Yesu yariko yigisha ishengero mu ntumbero yo kugira ngo abashirireho urutonde rw'uko ibintu bikwiye kugenzwa mu nzu y'Imana mu gihe hari umukristo afise icyo yapfuye n'uwundi kugira ngo biyuzuze. Iyi mpanuro rero ya Yesu ntidukwiye kuyifata minenegwe mu ntumbero yo kugira ngo ntidukorere Imana mu nzu y'Imana kandi dufise ibitagenda neza hagati yacu, ariko ikitubereye nuko twokwiyuzuza hakiri kare. Twibuke ko twahamagawe turabadasanzwe. Petero arahanura ishengero ashaka kubabwira ngo yuko bahamagawe ari abantu badasanzwe. Mu cete ciwe cya mbere mu gice cya 2 umurongo w'9 arabibutsa ngo muri ubwoko bwatoranijwe, abami n'abaherezi, ihanga ryera, mwashiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'yabahamagaye. Burya turiho kugira ngo dushobore gukwiza ishimwe ry'yaduhamagaye. Rero iyo tugize ibyo dupfa, burya Imana ntibiriko irashimwa, nukuvuga ngo ntituba turiko turabera akarorero keza abandi, kandi hagati yacu hari kitagenda neza n'ibindi byaho usanga dukora bitandukanye, nibikunda ko dushobora gukwiza ishimwe ry'yaduhamagaye. Ahubwo usanga turiko turatukisha izina rya Yesu mu mahanga, ugasanga turiko dukora ibinyuranye nuko twahamagawe. Murumva ko twahamagawe turabadasanzwe, turi hanga ryera, natwe dukwiye kuba abera. Iyo rero abantu babiri bafise ico bapfuye batiyujuje ngo umwe asabe imbabazi uwundi atanga imbabazi, usanga bariko bagendera mu mwiza. Kandi ijambo ry'Imana naryo rivuga yuko twahamagawe turi umunyu n'umuco w'isi. Nuko rero irindi jambo riratubwira ngo iyo tuvuze ko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza, tuba tubesha, ibyo dukora ntibiba ari iby'ukuri. Nuko iyo dufise ibyo twapfuye twiyuzuze hakiri kare kugira ntitugende turi ku mugayo. Imana ibahezagire.